nimwumvirize ijwi ryanje nsaba Imana yanyu namwe muzoba igihugu canje. Bakundwa b'Imana, nshuti bagenzi bino nsamiriza umuvyeyi wacu Bikira Mariya ijwi ry'Imana iwanyu ijwi ry'Imana iwacu, kaze dusangira ijambo ry'Imana ryo kuri uyu wa gatandatu, ni mu ndwi ya 14 mu gihe gisanzwe ca liturujia ya Eklezia mu mwaka utagaburikana kabiri. Ijambo ry'Imana tugiye kuzirikana turisanga hakurikira. Mu gisomwa ca mbere turacari mu majambo y'Imana dukura mu gitabo c'Amamuko mu kigabane ca 49 ku murongo wa 29 gushika ku murongo wa 32 beno mu kigabane ca 50 kuva ku murongo wa 15 gushika ku murongo wa 26. Izaburi dufasha kwitsa ico gisomwa ca mbere ni Zaburi 104, nayo inkuru nziza n'inkuru za Mukama wacu Yesu Kristo nkuko twandikiwe n'Amatayo na mu kigabane c'10 kuva ku murongo wa 24 gushika ku murongo wa 33. Muze rero dutegeyo mu Mukama atuyagire muri bino bisomwa vyose tugiye gushikirizwa. Yaga Mukama, abasavyi bawe tuguteze yompi. Ivyo dusoma mu gitabo c'Amamuko. Muri irya misi Yakobo yabwirije abahungu biwe ati: Ubungira mpamvya bacu, muze mu mpambe hamwe na data na sokuru muri rya senga ryo mwitongo rya Efroni umuhitite riri mwitongo ry'Imakepela aharabana n'Imambre mu gihugu c'Ikanahani. Iryo tongo Ibrahimu yariguriye Efroni umuhitite ngo imubere imva y'uguhambwamwo. Niho bahamvye Izahaki n'umugore wiwe Rebeka, niho bahamvye Leya. Iryo tongo n'isenga ririmwo vyaguzwe mu bahitite. Yakobo arangije kwihanikiriza abana biwe arikwega asubiza amaguru ku buriri, araheza aracikana ahamvya biwe. Bene wabo na Yozefu babonye ko se yapfuye baravugana bati: Kumbure Yozefu azotwanka adusubirize mu nkoko ibihwanye n'ibibi vyose twamukoreye. Batuma kuri Yozefu bati: Data atarapfa yaratubariye ati: Muze mubwire Yozefu muti turagusavye girira ikigongwe bene wanyu ku gicumuro no ku caha cabo kuko bakugiriye nabi. Ubu rero turabigusavye nuturekurire igicumuro abasavyi b'Imana ya so wawe bakoze. Yozefu yumvise amajambo yabo acararira, maze bene wabo barizira bamukubitira ibipfukamiro bati: Turengutse imbere yawe nk'abasavyi bawe. Yozefu nawe arabishura ati: Ntaco mutinya, mbe noshobora kwihora Imana? Ku bwanyu mwari mwashatse kungirira nabi, ariko Imana yakuyemwo ivyiza kugira ngo ivyo turimwo uyu munsi bitahe ugukiza abantu benshi ntibapfe. None rero reke gutinya, nije nzobatunga mwebwe n'abana banyu. Ayo majambo yababwira atyo arabaremesha gose. Uko niko Yozefu n'umuryango wa se wiwe bagumye mu Misiri. Yozefu nawe amara imyaka 110 yibonera abuzukuruza yahawe na Efrayimi, abana ba Makiri mwene Manase abahindura abana biwe. Yozefu ahengereye ari mu gupfa abarira bene wabati: Ndi hafi yo gupfa, ariko Imana izobagendera ngo ibakure muri iki gihugu ibajane muri ca gihugu yarahiye Ibrahimu na Izahaki na Yakobo ko izobaha. Iryo ni ijambo ry'Imana. Mwabarushwa murondera Imana muzobona ubuzima. Mwabarushwa murondera Imana muzobona ubuzima. Nimuvyinire Umukama mu mucurarangira inanga, mutangarire ivyiza vy'agatangaza yagize. Nimurate izina ryiwe ryeranda, imitima y'abarondera Imana inezerwe. Mwabarushwa murondera Imana muzobona ubuzima.
nimwitegereze umukama n'ubukomezi bwiwe, murondere inyonga ziwe mudatezuka. Mwibuke ibyiza by'agatangaza yakoze, ibitangaro byiwe n'ingingo yashinze. n'abarushwa murondera Imana muzobona ubuzima. Yemwe ruvyaro rwa Iburahimu umusavyi wiwe, yemwe bana ba Yakobo Imana yatoye ikabatonesha. Umukama niwe Mana yacu, ingingo ziwe nizo zigenza isi yose. n'abarushwa murondera Imana muzobona ubuzima. Ivyo dusoma mu nkuru nziza y'umukama wacu Yesu Kristo nkuko twayandikiwe na Matayo mweranda ni mu kigabane c'10 kuva ku murongo wa 24 gushika ku murongo wa 33. Muri rya minsi Yesu yabariye abatumwa biwe 12 ati, umwigishwa ntaruta umwigisha, umusuku ntaruta shebuja. Birabereye ko umwigishwa afatwa nk'umwigisha, umusuku agafatwa nka shebuja. Nibabanye n'urugo bamwise Beelzebul, abiwe bo bazobageza kure. None rero ntimuze mubatinye, nta gihishijwe kidasokororwa, nta canyegejwe kitazomenyekana. Ico ndababwiriye ahihishije murakivugire mu ntangaro, ico babongoreye muragisemerera muhagaze ku masunzu y'inzu. Ntimwigere mutinya abica umubiri badashobora kwica umutima, muratinye nyabuna urya ashobora guta mu muriro udahera umutima n'umubiri wanyu. None utunuma tubiri ntitugugwa amakuta abiri n'isenge, ariko rero nta na kamwe muri two gapfa so wanyu atabishatse. Mweho rero muraruta isinzi ry'inuma. Uzokwemera wese imbere y'abantu ko ari uwanje, nanje nzomwemera mu maso ya Data ahangamye mu ijuru. Nawe uzonyihakana wese imbere y'abantu, nanje nzomwihakana imbere ya Data wo mu ijuru. Nitwakirize yompi iyi nkuru nziza ya Kristo. Bavukanye ntoreza Imana, mu gisomwa ca mbere tuyagiwe umusozo w'ubuzima bwa Yakobo. Twagiye turumva ivy'ubucuti bwiwe n'Imana, tugeza tukumva mbere n'ibijanye n'abana biwe na cane cane uyu Yozefu. Turumvise yuko mu gusozera ubuzima asaba abahungu biwe ngo baze bamufube hafi y'imva z'abiwe, nukuvuga Iburahimu n'abiwe, Izahaki n'abiwe, muri yasi y'isezerano hamwe Iburahimu yari yaraguze kugira ngo kizobe kibanza koko c'ukwegeranirizamwo abamuka bose muri iyo sezerano. Hejuru y'ico Yakobo asavye abahungu biwe, umuntu arashobora gutahura ikindi kintu gikomeye, na cane cane kuri twebwe twese twinjiye muri iyo sezerano ikomoka kure gose kuva kuri Iburahimu n'Imana. Iyo sezerano yahavuye rero yuzuzwa gose, mbere ikaranguka bimwe vyuzuye muri Yesu Kristo umukama wacu, ko natwe ugupfa kwacu kwari uguhamvya abacu guhera ku Mana yamanye natwe, twagendanye twunze ubucuti butagisubira inyuma hamwe na babandi bose b'abakuru bacu bose badutanze muri iyo nzira, guhera kuri Iburahimu n'abandi beranda bose. Birahimbaye kuzirikana umusozo w'ubuzima bwacu
muri iyo ntumbero kwari ukuja guhamvya abacu, guhamvya Imana tukayibona amaso mu yandi, guhamvya babandi bose tutabona ariko turi kumwe mw'isangira ry'aberanda, kakaba karyo ko gusubira kubabona. Hariya rero mu gihugu c'isezerano c'ukuri, muri ca gisagara ngo kitubatswe n'iminwe y'abantu nk'uko Pawulo abitubwira, muri Yeruzalemu yo mw'ijuru niho hari itongo ryacu rya nyuma. Ariko kuhashika bisaba yuko tutabaye abantu baniganira ukutariko amatongo yo hano mw'isi nk'uko umenga tuzoyaheramwo. Biratangaza igihe ubonye ingene abantu iyo hageze ikibazo c'itongo baca bibagira ico kibanza gikomeye kirimwo igisagara ciza kitubatswe n'iminwe y'abantu. None muvukanyi, ubwo urazirikana neza ko nawe ubuzima bwawe ukiri muri iyo ntumbero ijana aho mu gihugu c'isezerano, aho muri Yeruzalemu yo mw'ijuru, aho uzohamvya bakuru bacu bose badutanze muri no nzira y'ukwemera y'ubucuti n'Imana. Inyuma y'urupfu rwa se wabo, abahungu ba Yakobo baracafise igikomere c'ikibi bakoreye Yozefu. Burya ibi dukora na cane cane vyo kugurisha abandi no kugira n'ababandi ntivy'amabishoka bihera, biragora guhera. Nico gituma umuntu abishoboye yo vyibanga uko ashobora kose. N'ubu kiracabarya umutima, kiracabagiriza ku buryo mbere baguma bibaza ko Yozefu yatinya kubihora kuko se yarakiriho. Sapfuye bibaza ko nawe kazoba kamubereye akaryo ko kugira ngo aheze abasubirize mu ndumane ikibi bamukoreye. Ariko Yozefu suko, turatangarira rwose umutima wiwe udasanzwe w'umuntu azi kurengera, akanka guheza ubuzima bw'abandi mu vyakahise kabi, mu vyo bamukoreye bibi, mbere akamenya gusoma ikindi kintu Imana yazananyemwo igakora, igaheza ikabarokora ico kibi cagomba kirandagate hagati yabo. Mwumvise inyishu nziza abahaye irimwo inyigisho dukuramwo uyu munsi. Akagira ati ntaco mutinya, mbe noshobora kwihora Imana. Ariko aho ugiye gusoma neza mu Gifaransa bagira bati ngo mbega noshobora gusubirira Imana. Ku bwanyu mwari mwashatse kungirira nabi, ariko Imana yakuyemwo ivyiza kugira ngo ivyo turimwo uyu munsi bitahe, ugukiza abantu benshi ntibapfe. Igihe cose tumenye kurengera ibi tugiriwe, hakwihora ngo dusubize ikibi, kumbure mbere n'ikibi gisumbiriza ico twakorewe, tuba twugururiye urukiza benshi, tuba dutumye ikibi kitaguma kirandagata muri twebwe nyene no mu bacu, kuko murazi yuko hari igihe abantu bonsa niko amaberebere ayasanzwe, ariko kandi bakonsa n'ibibi bakorewe bakabiraga babo. Umuntu yumvirije neza aya majambo Yozefu abwira aba bakuru biwe, araduhishutsemwo ikintu gikomeye cyane kirimwo inyigisho ishamitsemwo kubiri. Nuko ubwa mbere umugwi wose w'abantu, umuryango canke umubano canke mbere n'igihugu cose, kugira ngo biragame, bikomere kandi bitera imbere, bidahagaze gusa kuguma bashingiye ku mukuru wabo canke imboneza yoba yari ihambaye muri bo. Nkako turabibona ko na cane cane birakunze gushika muri politike, aho abantu bashobora gusa nabiyitirira gose umukuru munaka, imbonezi naka yakayanganye gakomera gose ikabarurangiranwa, ariko ugasanga bariko baryanira kuri uyo nyene bose usanga biyitirira. Bamwe n'abandi bakagira bati ni twebwe vy'ukuri dutwaye iragi ryiwe gusumvya abandi, ni twebwe turabaragwa biwe vy'ukuri. Ugasanga birabananiye ahubwo gufatiraho nyene ngo baheze bungu bumwe bukomeye. Bwa bundi rero ubukomezi, ubuzima n'iterambere ry'umugwi w'abantu ushingiye ubwa mbere na cane cane atari ukuguma biyitirira imboneza muri bo, ariko ubwa mbere kugutahura ingene bategerezwa gutwara vy'ukuri muri bo icubahiro c'Imana, nk'uku kwa Yozefu. Yozefu yari yuzuye ubukuru bwinshi, ariko akagira ati sinshobora gusubirira Imana, sinshobora kwinganisha n'Imana. Burya umuntu ahambaye mu bandi, umuntu w'ubukuru igihe arimwo, eka mbere si umuntu w'ubukuru gusa, n'umuntu wari we wese mu mugwi w'abantu, mu mugwi w'abandi benshi, amenye gutwara muri we icubahiro c'Imana, ntiyigira kamungu mu bandi, abisoko ry'ubukiriro kuri benshi. Iyo amenye gutwara muri we icubahiro c'Imana n'ic'umuntu vy'ukuri, acika inyungu ikomeye gose imukingira wenyene kugwa mw'ibungwe ry'ubwishime
n'uguhananuka, kuko harya umuntu wese yishima impera n'impera arahananuka kandi agapfa nabi. Aba rero isoko ry'ubukomezi bumukingira wenyene guhananuka n'ibungwe ry'ubwishime, akaba n'isoko rikingira umuryango wose gusanzara. Ariko igihe ivyo ni mu gihe abantu koko vy'ukuri bamenye gutwara muri bo icubahiro c'Imana, atari nka bimwe gusa usigaye umenga n'impararo aho iwacu tukiyitirira Imana, ariko vy'ukuri atacubahiro c'Imana kitubamwo, kuko tutubaha abantu, tutubaha inyungu z'abantu, tutubaha ubuzima bw'uyu nuriya, kuko vy'ukuri tutubaha agateka k'uwundi. Ubwa kabiri nuko kandi ubukomezi, ubuzima, ugutera imbere n'ukuragama k'umugwi w'abantu vy'ukuri w'igihugu canke n'umuryango biheza bigashingira ubwa mbere mu kungene abari muri ivyo bamenya kugerageza kurondera kumvikana, gushira hamwe, bakarengera ibi na biriya boba baratsitaranye ko, bakamenya gusangira ikigongo, bakamenya ko bariko barasubiza hamwe. Erega ni bimwe Martin Luther King yigeze kuvuga ati, dutegerezwa kwama turiko turimenyereza kubana nk'abavukanyi, ahandi ho twese tuzopfa nk'imihimbiri. Yezu si watubwira mu nkuru nziza twandikiwe na Mateyo mu kigabane ca 12 ku murongo 25 yuko ubwami bwose bushize kubiri buzosenyuka. Igihe tubonye imiryango itari mike isigarira shwanyuka, igihe abavyeyi bamaze gupfa ugasanga iriko iraryanira ku bisigi igashwanyuka, ikibagira ubundi bucuti yari isangiye, abayo bari basangiye, igihe tubona ibihugu n'imiryango y'abantu biba mu bukene butindi buteye ubwoba kubera indyane, ugushikurana kw'abari muri vyo bitigera bihera, bikabagumiza mu bujuju no mu bukene, umuntu aca atahura ya majambo ya Yozefu ko adutumirira gushira imbere ya vyose umuvukano ko ari wo soko ry'ubuzima hagati y'abantu bashize hamwe. Umuvukano ugumudutumirira kugumya icubahiro c'Imana muri twebwe, umuvukano ugumudutumirira kuguma turondera gushira hamwe, gusubiza hamwe igihe dutsitaranako, kuko n'ubundi dushobora kubana nk'abamarayika. Kumenya gusubiza hamwe kubera umuvukano uturutira vyose biraheza bigakingira ugushwanyuka kw'imibano, ugushwanyuka kw'ibihugu, ugushwanyuka k'ubuzima bw'umwumwe, uguhindana k'ubuzima bw'umwumwe. Umuvukano rero urategerezwa kudutsindira vyose, ivyo vyose bidutandukanye, ivyo vyose dutsitaranako. Ikigongo Yozefu ahaye abavukanyi biwe ntigishingiye ku bintu womenga birumvikana mu bwenge busanzwe mu vy'ikibano, ahubwo icumvikana womenga yotegerejwe kubihora kuko baramugiriye nabi, bari bamuzimanganije mu mitima yabo no mu buzima bwabo. Ariko ikigongo abahaye gifise isoko mu Mana, wenyene akagira ati sinshobora gusubirira Imana. Nico gituma kuko Imana ari Imana irekura, nanje ndayigana nk'abarekurira. Burya ukurekurira kwiza kandi gushobora kurengera uguhakwa gutsindwa n'ibisebuzi vyo gushaka kwihora muri twebwe, gushingira mu Mana, kurondera gusa n'Imana. Mu Mana niho dushobora kurengera ibintu vyose twakorewe nk'abantu, tukaronka inguvu zo gushobora kubitsinda, tukaronka inguvu zo kutihora. Ndibaza ko ibi arakagohe kavuniwe na cane cane twebwe abarundi, gushobora kugaruka tukibaza ingene twosoma gushasha ibintu tuba twarakiyemwo vyose vy'injyane muri iki gihugu, gasanga biguma n'uyu munsi bicanishamwe abana bariya, kugira ngo dushobore kugurura imbere yacu inzira nshasha, ingoga nshasha zo kubaka amahoro y'umuvukano yomasa ariyo shingiro ry'iterambere ry'ukuri. Paulo mu kigabane ca 14 ku murongo 21 mw'ibaruwa yandikiye abaromani ni watugira ati, ntureke ngutsindwe n'inabi, ngo inabi nuyitsindisha neza. Mbe none muvukanye, ubwo uremera ko no muri ivyo Uburundi bwacu, igihugu cacu, imibano yacu yagiye iracamwo bibi, kw'Imana ariho yariri? Hari igihe turiko turabigaruka ko dukunze kumviriza gusa ibibi vyakozwe, ariko ntidufata akanya ko kuraba muri ico gihe ivyiza navyo vyariko birakogwa, abantu bandi bariko barakora ivyiza, canke ngo tubone icigwa ciza twobikuramwo Imana iduhaye. Ugasanga nabo uyu munsi turiko turigana ubujuju n'ubube gito bwa bimwe vya mbere vyatumye haduka injyane. N'uyu munsi ugasanga nivyo bigikorera mu buyu munsi, abo ushobora gusanga mbere aribo bari kumva neza icigwa
botegereje gukura mu vyabaye kuko babonye ico vyabagiriyemwo nabi, kugira ngo ntibibandanye bigirira n'ababandi, bihagararire ngaho, huguruka inzira nshasha kuri bose. Mu nkuru nziza naho turumvise Yezu aha abigishwa biwe ireme ridasanzwe, akabakomeza akababwira ati ntimutinye. Arababuriye ibizobashikira nk'uko nawe vyamushikiye, akababurira ingene nubwo bazoba batwaye ububasha bwinshi buri mu rukundo rwinshi rw'Imana, kitazobuza yuko nabo nyene nkawe bashobora kumwanka, bakamwankiririza, mbere bakanabicamwa batari bake, ngo umwigishwa arategerezwa gusa n'umwigisha wiwe. Yezu akadutumirira rero gusa nawe, we mwigisha wacu. Gusa na Yezu rero ni ukwimenyereza kugira inyifato ziwe, kugira ivyiyumviro vyiwe, kugira uburyo bwiwe bwo gukunda no kubona no gutahura ibintu. Umwitwarariko wacu wa mbere utegerezwa kubuyo nk'abakunzi biwe, nk'abigishwa biwe vy'ukuri. Ariko kwigana Yezu, ukugomba gusa nawe, tubitahure neza nkuko tuvyumvise muri iri jambo ry'Imana, ntibica bidukingira natwe guhamwa. Uyu munsi harabaguma batwereka yuko umenga gukurikira Yezu umenga nukoroherwa muri vyose, nuguca vyose umenga ego bibaye nk'ukucaha imiryango iguma yiyugurura. Twitondere mbere n'imvugo y'uyu munsi tuguma tutwara ku munwa y'imigisha n'imihezagiro, ugasanga twavuye twibagira urundi ruhande rw'uko hari aho bishobora gushika tugaca mu nzira y'umusaraba. Turabe ntibiduhindura abansi w'umusaraba wa Kristu. Niko na Yezu ntashaka ko tubabara, mugabo akatubwira ati ivyo kubashaka kunkurikira batabangikanije birashika bagahura n'ibibagerageza muri iyo ntumbero, bagahura n'ugwanko, bagahura n'ababagirira nabi, n'abagomba kubanumya iyo nkuru nziza iri muri bo, bagahura mbere n'abashobora kubica. Yezu akababwira rero ko bohumura bakamwigana, uko nawe nyene yamye yigenza mu bihe bene ivyo, kwabaye ukuguma yishira mu minwe ya se wiwe, akaguma agaruka kuri se wiwe. Nivyo twumva asa n'ubabwiye mu kubaremesha agira ati ngo n'umushatsi wanyu uri ku giharuro, nta gishobora kubashikirana kimwe so wanyu atabazi ataba yabonye, abahoza kw'inyonga ziwe, kandi ntahazoreka ngo mugeragezwe kubirengeye ubushobozi bwanyu. Ntihagire ikintu na kimwe co dukanga ngo kituranduremwo umutima. Niko akoba ko umuntu hari igihe kaza, ariko umuntu akagatsindisha ukwizigira yuko ata kintu na kimwe kizomugerageza Imana ngo ikirekure kirengeye ubushobozi bwiwe. Naho coza kingana gute, Imana iba yagitanze muri wewe ikaguha ubukomezi bwo gushobora kugitsinda. Mukama Yezu Kristu, mu bihe bigoye by'ubuzima bwacu, mu gihe tugeragezwa, mu gihe duhamwa, mu gihe tudatahurwa, mu gihe c'ibitutsi, mu gihe tuvugwa ko canke tukandikwa ko ibintu bibi, ibinyoma n'ibindi vy'ukwararazwa muri ibi canke biriya, duhe kwihangana, duhe gutsinda vyose, duhe kutareka ngo umwansi afatireho adutesha inzira yacu, duhe kudacika intege, uduhe kudaterera hasi, duhe ubukomezi bwo kubandanya duhagarara mu ntahe nziza kandi y'ukuri muri buno buzima n'imbere yawe. Amen. Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Amen.